bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Uno munsi turi kumwe n'umwepiskopi wa Diocese Katolika ya Bururi, akaba n'icegera c'uwurongoye inama nkuru y'abepiskopi Katolika b'i Burundi, akaba ahagarariye kandi mu nama y'abepiskopi igisata c'abarayike, ukwemera n'ubuzima. Tukaba kumwe kandi na Patiri Savino Ndereyimana, asanzwe nawe ari umunyabanga nshingwabikorwa w'ico gisata. None rero tubatumirire gukurikirana ivyo batuyagira ku bijanye n'ico gisata c'inama nkuru y'abepiskopi Katolika y'i Burundi. Egome cyane, murakoze kumpa ijambo. Murazi yuko ari ibisata byinshi mu nama y'abepiskopi Katolika b'i Burundi. Ntoheza ngo nirigwe ndadondagura ngaha, ariko rero iki gisata kiraba ubutumwa bw'abakristu barayike, ingo n'ubuzima. Uhafatanye ibintu bitatu: abakristu barayike, ingo n'ubuzima bw'abantu. Kikaba gifise icicaro ngaha kuri iki kigo kuri Ndongozi. Nuko ni gisata gifasha abakristu barayike kugira ngo bakomere mu kwemera kwabo. Kugira bakomere mu kwemera kwabo, ukwemera kwabo ntikube ukwemera kw'akazuyazi, mugabo kube ukwemera gushitse. Hanyuma uko kwemera guheze gufashe abantu guhinduka, gushingira inaho uko kwemera, kandi hagire n'ikiboneka mu migenderanire y'abantu n'abandi mw'isi turimwo, bagire bati naka ari nico yemera, kugira ngo kubera ko ariko aragendera mu buzima bwiwe imico runtu, akongera akagendera nk'imico rukristu. Muri iki gisata rero turakomeza neza, turagerageza gukomeza uko dushoboye, si neza uko dushoboye, ngo abantu bagire ukwemera gukomeye guheza kukabonekera no mu buzima bwa minsi yose. Ari naho tugaruka rero muri za ntumbero za Eklezia, ko mu kumenyesha inkuru nziza, mu kumenyesha kwa kwemera, mu gukabura kwa kwemera, turagaruka rero ko abantu bogendera mu kuri, kuko ukuri kuregeranya abantu n'abandi. Ukuri tukagaruka ubwene abantu bogendera mu butungane, kuko habuze ubutungane abantu bararyana, barasubiranamwo. Tukagaruka kandi yuko abantu boheza bagakundana, bagafatana mu nda, nuko ko bavukana. Mbere nagira ngire nti kuva abavyeyi bacu ba mbere bacumuriye bakanga itegeko ry'Imana, ivy'Imana yabategetse, mu nyuma bakagira ingwirikizi, bakabona ko batikwije, bakabona bagasubiranamwo, bakaryana. Ni wa mugore wamba, uwundi nawe n'inzoka yamenze, hanyuma n'abo bavyaye bakicana. Igicumuro cararandagase. Ico gicumuro rero kirandagata n'uyu munsi kikabananya kirandagata. Ntigishobora guhera mu bantu, abantu bategereye umwana w'Imana Yesu Kristu
yafashe kamere y'abantu kiretse igicumuro nkuko tubisanga mu Bahebureyi 5:4-15 niho hari muri we niho harukiza kw'abantu. Tugomba rero muri iki gisata gufasha abantu ko boheza bakagira uko kwemera atari ukwemera kw'akazuyazi, bifasha no kugendera rero niyo mico runtu na rukristo ndiko ndashikiriza. Kandi rero muri iki gisata sinivyo gusa, turafise byongeye n'urwaruka. Muramubona ko tugira amahwaniro y'urwaruka mu gihugu cose, mu madiyoseze yose atandukanye. Hariho amahwaniro y'urwaruka aba mu madiyoseze, aba mu maparuwase, aba mu bisata, mugabo hariho n'ihwaniro y'urwaruka ku mwaka ku rwego rw'igihugu. Turaheza rero tukagaruka no ku nyigisho nyene ubweranda papa aheza bagende baradushikiriza kugira ngo duheze dukomeze ukwemera kwabo bakristu barayike kubwo rwaruka rwacu. Mfatiye rero nko ku nyigisho yaduhaye muri umwaka w'2025 yatubwiye atabizigiye umukama bagenda bataruha. Tubisanga muri Izayi 43:1. Iyo umuntu yihebura mu buzima bwiwe, ntashika kure na buhoro buhoro. Iyo wemera Imana, iyo Mana mutima w'Imana arongera akagufasha no mu magorwa atandukanye y'ugutoheza ngo wihebure utere uja imbere. Umwizero rero tuko turabugaruka ko muri urwaruka rwacu dufatiye no kuri yubire kugira ngo umwizero tuwugire ngombwa mu butumwa bwacu, nuko hagire n'umwe yoheza ngo yihebure nta kazoza keza ashobora kugira. Na buhoro buhoro turaheza turakigarukako hirya no hino ngo dufashe abantu kugira uyo mwizero. Kandi ko tubisanga mwikete umutumwa Paulo yandikiye Abaromani 5:5 nawe uratubarira yuko uwizeye adateterwa. Umwizero ntabwo utetereza na buhoro buhoro, ahubwo utuma ubuzima buryoha, utuma umengo urafise iyo uriko uraja ukagira n'inguvu nyinshi zo gukora ibikorwa. Ubu naho nyabweranda papa yaraye aduhaye iyindi ntumbero agira ati namwebwe nyene muzonshingira intahe kuko twamanye kuva ngitangura Yohani 15:2-7. Iyi si turimo je uko mbona rimwe na rimwe ubwe nisubira inyuma uravye nk'ibintu muri aka karere kacu, ubwe nuravye ko abantu bapfa nk'abana b'inyoni, nuko ububabare bwinshi, impunzi zitavugwa, ahanini bihagaze ko abantu bategukiye Yesu Kristo, abatari bake bategukiye umwana w'Imana, bo bafise novuga ndi ukwakwemera ari ukwakazuyazi, kuko nta muntu afise ukwemera kuzuye yo kwica mwene wabo, yo samba ubuzima bwa mwene wabo, yo gendera mu kinyoma, agaheza akarenganya mwene wabo. Duhereye no kubakuru, nuko rero tubona ko abantu bikunda bimwe birenze bagaheza bakaryanisha
abantu n'abandi, ari nacyo gituma dukwiye kugaruka ku kwemera atari uko akazuyazi, kwemera gushitse kudutuma tuca tugendera iyo mico rukristo. Iyo mico rukristo ni mico runtu uko bwije. Nongere ko ngire ndi muri uko gushinga intahe, muzonshingira intahe. Erega gushinga intahe si ugenda kuvuga ko Yesu Kristo ari muzima gusa, si ugenda kuvuga ko Yesu Kristo ari muzima, si ugenda kuvuga ko Yesu Kristo yababaye agapfa akazuka. Ico ntigikwiye. Ni byiza urashobora kuvuga Yesu Kristo ko ari muzima, ariko wewe wemeye uwo mwana w'Imana, nuko ibyo adusaba kwemera uragenda mu buzima, urabirangura mu buzima bwawe, urabirangura mu buzima bwawe. Nico gituma rero tudashobora na buhoro buhoro kuvuga yuko dushingira naye Yesu Kristo tutagendera mu kuri, tudafise wa mutima w'ubutungane kuri bose, tudafise wa mutima w'umuvukano kuri bose, tudafise wa mwidegembyo. Hariho akaciyemwo tugaheza tukarondera gusubiza hamwe no kurekuriranira. No mu Kirundi baravuga bati indibagira ntibana, indibagira ntibana. Nuko rero uko kwemera, mvuga ko ukwemera kw'intayegayega, ukwemera gushitse nigweze kubonekere mu buzima bwa misi yose. Mwene wacu abe mwene wacu vy'ukuri, mwene wacu abe mwene wacu vy'ukuri, kandi tuweze turangure n'ibimenyetso beza bikerekana uyu muvukano. Bari muri iyo mihari, nugufashe nka Kiro, ugafata Isabeli, ugafata Regio ya Maria, ugafata Ingendanyi, ugafata Fokorare, ugafata Schoenstatt n'abandi barimo igitigiri kinini n'abari muri Renouveau Charismatique Catholique, nabo nyene bari muri iyo n'abakristo barayike rero, kandi bagashigikira bamwe bose ubutumwa bwabo. Rero buri mu ntumbero bitandukanye, mu ntumbero ubwa mbere w'episkopi baramushigikiye ko bashigikira iyo mihari. Ubwa kabiri iyo mihari nyene iritanga itiziganya kugira ngo ubutumwa bwabo buheze bubandanye. Nibyo mubona bihari. Nahani inama turimwo irimwo abaserukiye amadiyoseze yose, mugabo ikabamwo abakuru b'imihari n'imigwi, ikongera ikabamwo abaserukiye ingo n'imiryango, ikabamwo n'abakristu n'abafise ama association aheza agashigikira ubuzima, agashigikira ubuzima bw'abantu. Nk'ubu harimo abafise association zanga ko abakobwa batwaye inda z'ishushu, inda z'indaro batozikorora, bagaheza bagafasha. Nuko hari iyo mihari igenda yo nyene gufasha abatama n'abatamakazi kugira ngo baheze neza, bakabashira bakabakomeza. Ibyo byose nibeze bigakomeza bwa butumwa, bigakora mbere abo barayike bonyene. Nuko kubera kwa kwemera kwabo rero novuga ko baba bariko barashinga yantaye. Mu gusozera mwungere wa diocese ya Bururi, niko kanya twovuga yuko burya imisi kiragenda. Mu mwaka turiko turasozera ihwana ry'ugwaruka ku rwego rw'igihugu ryabereye muri diocese ya Rutana, bari kumwe n'abamusaraba mwahezagira ubushikiza ugwaruka. Mbega none ubu iryo hwana rizobera muri diocese murongo ya Bururi, muriko muritegura gute muri kumwe n'aba basaseredoti bagijwe ubutumwa bw'abakristo barayike mu madiocese atatsekeza y'u Burundi? Iryo hwaniro rizobera mu ntara y'ubutumwa y'Amakamba, imakamba nyene. None rero turiko turaritegura. Nuko kuritegura wa musaraba w'ugwaruka
uriko uragendera amaparuwase atandukanye kandi bakakirwa n'isinzi ry'abakristu, mbere batarugwaruka gusa, harimo n'abakuze, nuko harimo n'abasaza, kuko Yezu abohora bose, ndabohora urwaruka gusa. Nuko hanyuma kandi byongeye tuzoheza muri ubu buruhuko duheze tugire n'amahwaniro y'urwaruka mu maparuwase canke mu ntara z'ubutumwa, gutyo tuba turiko turategura iryo hwaniro, kandi turamaze no kubivuga mu masengero atandukanye yuko iryo hwaniro rizobera i Makamba. Ni muri ubwo buryo turiko turaritegura, kandi turitegura twongera twegeranya n'uburyo kuko bene iryo hwaniro ritwara uburyo butari buke. Turabyegeranya hariya muri diocese ya Bururi, tugakora tukegeranya uburyo, kandi no ku rwego rw'igihugu ko riba riraba urwego rw'igihugu kugira tuzoshobora kunganira amadiocese azozana urwaruka rwinshi ruvuye mu madiocese atandukanye. Navyo nyene turiko turarondera ukugende tuja tubegeranya uburyo buhoro buhoro. Ibyo byose biri muri ya nteguro, kandi turiko turategura n'abakristu, si n'abakristu gusa, kuko ikintu nabonye aya mahwaniro y'urwaruka yabyaye gisumba n'ibindi, harimo umuvukano aheza agakomeza, none rero turiko turategura n'imiryango izoheza ikakira urwaruka rwacu mu mihana. Eka mbere n'ikiryoshe nuko urwaruka ruzokwakirwa rutakirwa n'abakristu gusa b'abagatolika, rurakirwa n'abaporoti, rurakirwa mbere n'abayisilamu. Urumva rero n'ikintu giheze kigakomeza umuvukano mu bantu. Nuvuga ngiye ndumviriza n'urwaruka ruri rwagiye baja muri aya mahwaniro, na cane cane mu ntango, kuva mu ntango hari abamaze kuba abagenzi bakomakomeye. Kera mu ntango hari abahora bagira bati ari umwana bigeze kuraza mu muryango w'Abatutsi, agaheza kibaza ko bamwica, gushika nawe yari umuhutu, gushika nawe yirya ikinuma yibaza mu masaha 10 y'ijoro ko yapfuye, mugabo yumva ntiyapfuye. Bukeye mu gatondo abona ni muzima, bamuhaye icyayi azindutse hamwe n'abandi bana. Nuko kugenda mw'ihwaniro indwi yose ihera bimeze uko, era afise akanyamuneza kadasanzwe, gushika naho mbere abo bana bagenderanira ego hamwe bari batunze ahandi badatunze, abo bagiye aho badatunze bakarara ku kirago, ariko abo bandi nabo bakarara ku kirago, abavuye aho batunze bakarara bahora barara ku matera bakemera kurara ku kirago, ariko bagakomeza uwo muvukano n'abandi bagaheza bakaza. Urumva rero ni ya ntahega ibi kirashingwa kubera ikiva muri ayo mahwaniro. Ibyo byose turajya turabishikako aho turi, nuko tubigarukako ngo turabe ubugene cokomeza umuvukano mu rwaruka rwacu. Icyambere nuko dutakambiye abakristu bose yuko batogira ukwemera kw'akazuyatsi, baba bari ngaha mu gihugu n'abari mu mahanga. N'abari mu mahanga ntibaheze ngo bishinge imico y'ayo mahanga, bate ukwemera kwabo. Umukristo wese ndamuhamagariye yuko yogira ukwemera atari ukwemera kw'akazuyatsi kubonekera mu buzima bwiwe bwa misi yose, yerekana yuko Kristu koko ari we wenyene mukiza w'isi
n'ijuru. Hanyuma icya kabiri no hamagarira abakristu nuko gushinga intahe ukwemera kwabo mu kugendera ya mico myiza rukristu, mu kugendera kwa kuri bwa butungane, rwa rukundo, rwa mwidegemvyo aho kaciyemwo, hanyuma abantu bagaheza bagasubira kusubiza hamwe, bakongera bakarekuriranira kugira ngo tubeho nk'abana b'Imana nyene, tubeho mu muvukano, kandi tubayeho mu mvukano ubuzima buraheza bukaryoha. Ndahamagariye kandi muri ibi bihugu byacu hari ingorane zidasanze zituma ubuzima bw'umuntu butubahwa. Abakristu bose muri kwa kwemera kwacu boheze bagafata iya mbere ngo baheze bakingire ubuzima bw'umuntu, bubahirize ubuzima bw'umuntu n'agateka kiwe, kandi bongere barondere gusununura ubwo buzima bw'umuntu uko bukeye ko bwica. Niyo bakora ibyo bari kumwe n'abasaseredoti babo, tuzoshika kure mu gihugu. Maze iminsi ibiri turi kumwe n'abapadiri bajejwe ubutumwa bw'abarayika, abapadiri bajejwe gukurikirana ingoma diyoseze hamwe n'abakuru b'imihari n'imigwi itandukanye y'ubutumwa. Twakoranye ku mvo zibiri. Imvo ya mbere kwari kuraba ibyo twaranguye mu mwaka uheze, dufatiye ku ijambo umuvyeyi Papa yari yaraduhaye. Iryo jambo ryavuga yuko abirukira umukama bagenda bataruha. Niryo twafashe ko rizoba ijambo twagendeye ko mwaka uheze. Hanyuma kwari kurabira hamwe ibyakozwe, ibimenyetso by'umwizero, ibimenyetso byo kutagira umwizero, abakristo bakora byerekana uwo mwizero muri twebwe abantu. Iryo jambo ryahambije ibyo Papa yari yaratanze nyine muri uyu mwaka wo guhimbaza imyaka 2025 y'urukiza rwacu abakristo. Twararavye ibyo bakoze mu mwaka uheze. Hama intumbero ya kabiri kwari gutanga icyumviro nyamukuru tuzogenderako muri uyu mwaka w'ubutumwa w'ibihumbi 2026 twazi imizi dutanguye. Iryo jambo naryo tuzogenderako rifatiye kuryo umuvyeyi wacu Papa Leo yaduhaye, rivuga riti namwebwe nyene muzonshingira intahe wo twamanye kuva ngitangura. Namwebwe muzonshingira intahe ko twamanye kuva ngitangura. Papa duhereza ijambo riri mu nkuru nziza ya Yohana 15 umurongo wa 27 ko twarabiye hamwe rero ingene twebwe tujeje ubutumwa bw'abarayike, ingene abakristo barayike tujejwe, ingene abanyamihari, ingene ingo zoba ingo zishingira intahe inkuru nziza ya Yezu Kristo. Twumva rero uruhande rwo gushikiriza inkuru nziza, turabashikiriza inkuru nziza mu buryo butandukanye. Ico rero tuzoza tukibanda ko muri uyu mwaka w'ubutumwa twatanguye uyu munsi, niko nabivuga ko niho twabashikirije iciyumviro kizogenderwa ko umwaka uza. Murakoze gose, duhuriza hamwe turi umwe. Yavuze amatariki, wewe aratanga intumbero, amanatu tukabikora. Turi nyamabanga ashinzwe ibikorwa, vuga ko tujeje kubishira mu ngiro. Ubu rero ko yatanze amatariki, tugiye gutangura twitegurira hamwe n'aba bapadiri bajejwe ubutumwa mu diyoseze bose. Twitegurira hamwe kandi na diyoseze iba yakira iryo hwaniro. Ni hwaniro rikomeye gose, bari hambaye, riba birimo inyigisho. Hwaniro rizamwo urwaruka ruvuye mu diyoseze yose y'u Burundi, mu diyoseze yose imirongo isijana. Iyi diyoseze iba yakije igikorwa, yo irafise uburenganzira bwo kuzana abarenga. Duhora twakira abarwaruka rwababa nk'ibihumbi 2 tudashizemwo ababaherekeje.
umva ko ari ihawaniro rero bari hambaye rikomeye. Ubu rero tugiye kuja ku kivi, turi kumwe na diyoseze izobakira, tutangure kubaze imihana izokwakira urwaruko rurara mu mihana, kumva cane cane yuko tuba tugomba yuko urwaruko rugiye ruza rumenyana n'urundi, kandi aho haboneka ivyamwa vyiza rwose ko baza muri iyo mihana babayemwo bunze ubumwe, babaye abagenzi, munyuma baragenderanira, munyuma bakandikiranira. Ni intumbero tuba dufise yuko baheza bakamenyana. Rero iryo hwaniro uko yabivuze rizoba ukwezi k'umunani kuva ku itariki 3 gushika ku itariki 6 ukwezi k'umunani muri diyoseze ya Bururi muri paruwase Imakamba. Tugiye kwivira yo gutegura aho bizoba bigeze, tuzobibabwira. Urakoze rwose. Uti abakristu baramaze kumenya uruhara rwabo n'ikorwa bakora muri ekleziya. Iyo wari waraje kumviriza ingene abapadiri batanga ibyakozwe, ibyo byose byakozwe byerekeye kuja mu maprison, byerekeye kuraba abagowe, byerekeye gufasha abantu gusenga, gutegura abibatisimu n'ibindi byinshi rwose. Ibyo bikorwa n'abakristu twita abakristu laïque. Baramaze rero ahanini gutegera yuko igihe Yezu yaturuka ati nimugende mukwira isi yose mushikize inkuru nziza z'ikirema cose, ko nabo ari abashikiriza b'inkuru nziza muri ubwo buryo gukora ubutumwa. Imigwi y'ubutumwa dufise, yaba imihari baba iyindi migwi ishimikiye kukomeza kumantaza bambe kunagura umutima w'umuntu, ni imigwi irangura iryo jambo ry'Imana. Ariko sinovuga ngo turamaze kubitegereza na kwijana, oya, hacari igikorwa cyo kumana duhimiriza bw'abahanini baramaze kwitegera, ariko kandi igikorwa cyo kwamiza ko cyo gituma hariho urwego isata kijejwe abakristo kijeje kubahimiriza gutegera yuko ubushigizi ijambo ry'Imana ni igikorwa ngombwa cy'umukristo wese. Kumwe Paulo yabivuga ikete yandikiye abakorintho igabane ca mbere, bambikiye ikete rya mbere igabane ca 4, ati ndashikirije inkuru nziza noba ndagwiciriye. Iyo jambo riraba umuntu wese yamenye Yesu, umuntu wese yabatirijwe akamenya Yesu Kristo. Ubushigizi inkuru nziza ni ngombwa. Basigaye rero ko turahimiriza ko bumva yuko ari abashikiriza inkuru nziza. Koze gose ekleziya katolika turimwo irafise ngene itunganijwe. Hari urwego rw'imibanuro Kristo, hari urwego rw'ishure, hari urwego rwa paruwasi, hari urwego rwa diyoseze. Irafise ngene itunganijwe, kandi aba bakristo turiko turavuga bafise imibanuro Kristo barimwo, bafise amaparuwasi barimwo, bafise diyoseze barimwo. Niho rero bazoheza bakarangurira ubutumwa bwo kuba ivyabona vya Yezu Kristo. Yezu abwira abatumwa biwe ati namwebwe nyene muzonshingira intahe kuko twamanye kuva itangura. Iryo jambo rero abakristo bariko baranyumviriza, umwe wese arigira igiwe. Turi abashikiza b'inkuru nziza mu gushingira intahe ubuzima bushasha bukomoka kuri Yezu Kristo. Tubikorera he? Aho tubaye, banuro Kristo, mu paruwasi turimwo, ariko kandi no mu mirimo yacu ya misi yose, haba ku kazi, haba kurima, haba hehe, aho hose dutehamagariwe kuba abashikiriza b'ijambo ry'Imana.